numva bamaze gufatwa n'abakora ubusuma abantu baje ku mashini yo gutangwa iyi ko biravugwa by'ukuri imashini zo gukoresha n'uburyo ategereje ubu rero ubu kwandika muri facture ibiharuro bidahuye n'ibyangombwa byandanaje yuko kandi ubusuma kugira ngo yakarita mu gutunga n'itozi hari n'abandi bafata amafagitire bakagerageza gukora ko amadivisiyo bakongera bakayadandaza nawe muraza abantu benshi bamaze gufatwa n'ubu busora bunini buracabandanya abakozi bagira amaverifikasiyo bagenda bagenda ku publicite n'abadandaza kugira ngo bagabanyirize amakuru n'ibyo bimwe biracabandanya bikorwa ibyo byandikwa ku izina rya OBR rero niba muri kanseri imwe uburyo gusubiza amategeko gutangiza kuyasubiza rero rwose kuba hagati mu kigo OBR bigashakira izina rya OBR ni ukuvuga no muri kona bite sinzi ko babihebye ibintu bigaragaza abavinoti basanga abakozi babere bayagaragaza sinzi kubesha abandi acakora abitwasha abandi ngaho ariyana acakora mu rwego ariyana wacane cyane yaje atadara mu rwego ubu n'ubusuma jewe nyene nifatiye sinzi ko yigeze ugenda ari ngaho batanga ntabizi yagiye adandaza amabiyete n'icyo umuntu agiye kuzigura ndamuha amafaranga aragenda yamuha yafotoye abapolisi baramufata baramutwara muri peji sinzi iyo byahereye. Haravugwa ubusuma bukorwa n'abakozi bo mu kigo gitororokanya amakori ya leta OBR. Ibiro bikaba bimwe mu byashyikirijwe na Odasi Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta ari mu gihe umushikiranganje yari mu mwihwezo n'abakozi bo mu kigo OBR kugira ngo barabire hamwe ibitagenda neza maze bitoregwe inyishu. Inama y'uno munsi yari yo gukebura abakozi b'ikigo OBR. Kigo OBR murabizi nico gishiriye ko ugetoje uburyo bukwiye utoze neza imigambi yose igihugu cishinze iterambere ishoboka. Hagize rero abakozi baje mu busuma ukwiye amafaranga y'igihugu biciye muri duwana cyangwa makori hagati muri ukwiye amafaranga yinjira mu kigega arasubira kuboneka. Ibyo nabanje rero abanje kubasigurira turabereka ubutumwa bafise uburemere bufise n'uruhara bafise kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ko kandi naho ibikorwa bakora byinshi ari byiza kuko gahunda ya kumwe kugenda baduha ku mwaka ari uko hakira abakozi bafise ingiso yo kunyuza amafaranga y'ikigega cya leta. Abayimanuro rero tubanza kubereka ubwo busuma buzwi inzego zose z'igihugu haba ubwo rero ubusuma buca ku mipaka haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo barihe amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba OBR, ibyo byose bizwi. Haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafagitire bagatanga amafagitire ariko ibiciro bitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, ibyo byose bizwi. Haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA usanga basubije amafaranga akateza gusubizwa cyangwa bagasubiza yarenze, reka mbere n'ubundi bube gito usanga bwarirekewe n'abakozi b'ikigo OBR. Twabashize rero imbere twaberetse ibyo byose rero bituma ayo mafaranga atinjira mu kigega. Tureza rero turabaha impanuro cyane cyane turabagabisha rero yuko inzego z'igihugu zose zavuye hasi, haba inzego z'umutekano, inzego z'igisirikare, haba inzego zijejwe igendereza, inzego z'ubutungane,
n'inzego zijeje intwaro ko twese rero tugiye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ubusuma ntagire abantu basubira kuza baranyuruza amafaranga yavuye mu gihe cya leta baje mu mifuko y'abantu. Twabaye impanuro rero kandi babyemeye ko uno munsi biyemeje ko bagiye kurerekana ko atamukozi w'ikigo OBR yusubira gufatirwa mu busuma. Twizera yuko impanuro twabahaye rero bazumvise. Ku bijanye n'uburyo bushasha bukoreshwa mu kigo OBR kugira ngo batuze ubusuma, umushikiranganji yishuye ati ni ivyo nyene nabwiye ko gushiraho ubwo buhinga bwo gusohora facture electronique kwari kugira ngo turwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza usanga bafise igitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje cyabo kugira ngo bagire ibiharuro byabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha ko amakori, ariko bakoresheje irya facture electronique uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byaheze guce bivaho. Mwawe kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushira mu ngiro iyo ngingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge mu gukoresha ubuhinga. Ikintu byo twabahimirije ko bukoresha ingufu nyinshi kugira ngo abasabwa bose gukoresha irya mashini bakoresha irya mashini gusura facture. Hanyuma abajejwe amankete n'abakozi bose ba OBR bakurikirane barabe yuko abandika kujya facture bakandika ibiharuro bidakwiye, barabe yuko babyandika neza. Hanyuma abarenze kwiyo tegeko nabo bacibwa ibihano nk'uko amategeko abiteganya. Ahandi ho burya buhinga bwategereza kudufasha kuduza amakori y'amatagisi yinjira mu kigega, kuko irya taxi nyongeragaciro TVA yategereza guca itozwa yose atanumwe avuyemo dukoresheje burya buhinga neza. Iyo ntumbero yo burya buhinga murashaka gushiraho ubujanye no gutoza gusohora facture electronique bishimwe ya mashini. Umva yuko nitwamara bakoresha neza umudandaza wese agakoresha ya kamashine byateza guca bifasha gutoza amakori yose yo kwitagisi nyongeragaciro atanumwe avuyemo atanusuma bw'ibintu. Itegeko bigenga amakori n'amatagisi n'ibigenga amaduwane biraho ububasha leta yuko ibidandazwa bifashwe biri mu busuma, bivuga byinjijwe bitarishe ikori n'itagisi bishobora guca bifatwa bigaca bidandazwa. Rero niyo ngingo twageze ko yuko ibidandazwa byose bizofatwa biri mu busuma bitarishe ikori n'itagisi bica bifatwa bigaca bigurishwa cyamunara. Hanyuma abakozi nabo cyangwa abandi bene igihugu baba bifise nk'uruhara, kuko se abakozi ba OBR bonyine baba bifise nk'uruhara ko usanga kenshi ari abavyigije nyene we badandaza, nabo hariho amategeko mpanavyaha aca bafata ajanye no guhana abantu baba barwanya ubutunzi canke abantu baba bahanirwa ibyaha byo kwiba. Rero amategeko niyo acakora kugira ngo dukoreshe ayo mategeko ahasha kubatera ko iyo ngeso yoheza igatuzwa. Nuko bigiye gukorwa kandi mwumva yuko bitagiye gukorewa ku busuma bubera ku mpaka gusa, kuko nibyo biboneka cyane no ku busuma bw'amakori bubera hagati mu matagisi yo hagati mu gihugu, naho nyene bitegerezwa gukora nk'uko nyene. Uvuga ko umudandaza azoza arafatwa yatanze facture iriko amafaranga make ugiranije nayo yari yadandaje, nawe nyene azofatwa nk'uje mudandaza yinjije ibidandazwa ku mupaka akabyinjiza atarisha ikori, kuko bose n'abasuma basa. Rero bavyumve ko ubusuma butabera ku mpaka gusa, mugabo naba bo hagati mu gihugu badandaza mu mabutike no mu mamangazini bagubandanye batanga amafacture adakwiye cyangwa ntibanayatange, ko nabo nyene arico kimwe n'abajya bandi bagira fraude ku mupaka, bose bazofatirwa ingingo zisa.